mu menyesha makuru bitandukanye ku mugano wa Burayi. Ni ku mugabane wari hari byinshi cyane gose biriko biravuga umupira w'amaguru muri rusangi ahantu hariya amatransfer ariko aravugwa mu mpande zigiye zitandukanye ariko kandi hakaba na tumwe mu nkuru zindi ziba ziriko ziravugwa ahanini reka manze mbere kubijanye n'amatransfer menshi ariko aravugwa nuko muri Saudi Pro League hari abakinyi benshi ariko bararondegwa kugira ngo baje gusinyira ama equipe yabo muri bo amwe mu mazina yashizwe hanze canke yashizwe imbere y'ayandi yose mu bijanye nayipfuzwa n'abayobozi basanzwe bajejwe ibijanye no kwinjiza abakinyi bagiye batandukanye n'amazina y'umugabo witwa Vinicius Junior n'umugabo witwa Mohamed Salah ngo muri yari w'amafaranga y'amayero bashobora kurekura kugira ngo basinyishe Vinicius Junior ngo Mohamed Salah nawe ari umwe mu bakinyi bipfuzwa cyane gose ari muri Saudi Pro League bitangazwa n'ikinyamakuru citwa Telegraph. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro umwaka wa 2027 gushobora kuba ari wo mwaka wiwo wanyuma mu mupira w'amaguru inyuma yo gutwara Ballon d'Or zigera kuri 5 inyuma yo gutwara ibikombe vya UEFA Champions League bigera kuri 5 ero imwe agatwara n'ibindi bikombe bigiye bitandukanye uyu mugabo amaze gutsinda ibitsindo vyinshi birenga amajana 960 ashobora guhagarika gukina umupira w'amaguru umwaka w'inkino uza nyuma gukina sezo imwe gusa muri equipe ya Al Nassr nyuma y'igikombe c'isi gushobora gucagarika ivyo gukina umupira w'amaguru ni mugiye kandi equipe yitwa Chelsea itanguye kuvugwa muri diri z'umugabo yitwa Julian Alvarez no mukinya ariko aravugwa cyane gose muri equipe FC Barcelona bivugwa ko Deco yamaze guhura n'abasanzwe bagarariye no mukinya yitwa Julian Alvarez abaganiriza kugira ngo yumve ibyo bipfuza kugira ngo bamusinyishe muri equipe FC Barcelona ibijanye n'amafaranga ndetse n'ibijanye n'amasezerano hanyuma caja kugana na equipe yitwa Atletico Madrid nubwo ikibazo gihari gikomeye ari uko Atletico ngo bashobora kuba batipfuza na gato kumurekura bivanye nuko Diego Simeone mona nk'umukinyi w'agaciro cyane muri ino equipe ya Atletico Madrid ariko kandi ngo mu gihe hoboneka ubusabe bwitwa ubwagahigo nk'akarorero nk'ubwo equipe ya Liverpool yatanze ku witwa Alexander Isaac muri equipe ya Newcastle United ngo bashobora kwisanga bahatirijwe kurekura uno mugabo yitwa Julian Alvarez. Chelsea rero nabo baravugwa muri no diri yo gusinyisha uno mugabo yitwa Julian Alvarez harimo na equipe yitwa Arsenal de Gunners. Mugiye kandi hari abakinyi benshi umugabo yitwa Jacobs Ben yashize hanze bivugwa ko bashobora kuba ari abakinyi bipfuzwa cyane kuja gusinyishwa muri Arabia Saudite harimo umugabo yitwa Yuri Tielemans asanzwe akina equipe ya Aston Villa nabonye nijoro rya yagize akantu ko gushwana n'umugabo witwa Emil Unai ariko ibintu bikaba atakibazo na kimwe cyabonetse mwivanye nuko no mugabo yaje no kuvuga ati buryo ujya muhungu ni nk'umuhungu wanje harimo izina ry'umugabo witwa Amadou Onana ndetse na Gabriel Martinez asanzwe akina equipe ya Arsenal ni mugiye kandi equipe ya Arakaze bano inyuma yo kubona umugabo witwa Casemiro Carlos asezera muri equipe ya Manchester United ijoro rya atangaza ko agiye kuva muri uno mugwi muciriza bamaze kuba bashigwaho canke bagaragara nk'abipfuza gusinyisha umugabo w'umunya Brazil akina hagati mu kibuga bipfuza kurungika ubusabe kuri uyu musore yitwa Casemiro vuba cyane hanyuma cyo bamusinyisha muri ino equipe ya Arakaze muri Arabia Saudite. Manchester United bano ngo bariko baragerageza uburyo bwose bushobora kugira ngo barabe ko bosinyisha canke bogomana umugabo witwa Bruno Fernandes uyu musore asanzwe afise amasezerano agira ahere canke segereje guhera kwiyo muri equipe ya Manchester United mwaka uheze vyagaragara ko agira sohoke yerekeza muri Arabia Saudite ariko nyuma biza guhinduka uyu musore ahava afata ingingo kuma muri equipe ya Manchester United rero ngo muno mwaka biragaragara ko ashobora kuva muri uno mugwi akerekeza hariya muri Arabia Saudite. Ingingo ya nyuma ya Bruno Fernandes ntishobora gufatwa imbere y'igikombe c'isi ahubwo izofatwa inyuma ya kino gikombe nibwo tuzaca tumenya kazoza ko umugabo witwa Bruno Fernandes. Nimugiye kandi ku rundi ruhande umugabo witwa Carlos Ancelotti umenyereza wa kera wa equipe ya Real Madrid uyu munsi amenyereza mu giserukiro rw'igihugu wa Brazil agira habwa amasezerano mashasha ubwo bariko bariyumvira ndetse bamaze no gutegura cyane kuma amasezerano azomugeza muri 2030 nyuma yo kubona ko projet ziwe muri equipe nationale ya Brazil ziriko zirasa nizikunda ukuri ikwamye ni mugiye kandi muri Arsenal bariko barakura cyane umugabo witwa Julian Alvarez bagaragara ko bashobora kuba imwe muri equipe za mbere zishobora kusa nizigomba kugwana ndetse no gutsindira uyu mugabo witwa Julian Alvarez nuko namwe makuru ariko aravuga muri kano kanya ku mugabane wa Buraya mu isoko ry'igura n'igurisha ya ariko kandi ndabona kunganiye ayandi makuru ariko kuvugwa ku ruhande kwa Manchester United Casemiro wewe aragenda mu kwa gatandatu ariko batanguye kuraba cible canke se ubushaka kumusubirira akuruterume bariko baragwanira umukinyi nabonye
ikinyamakuru cyangwa se umunyamakuru wa The Athletic David Onstein avuga uburyo Real Madrid iri kurwanira umukinnyi na Manchester United w'imyaka 28 yahora muri Wolves Ruben Neves kugira ngo aze muri ano ma equipe abafashe bya hafi na hafi. Birumvikana yuko umuvandimwe w'imyaka 28 asanzwe akina muri Portugal baramuhamagara MC akina muri Al Hilal. Ruben Neves araronderwa na Manchester United hamwe kandi na Real de Madrid. Ni nako Ruben Loftus-Cheek nkuko David Onstein abivuga. Ruben Loftus-Cheek ariko araronderwa na Aston Villa aze gusubirira Boubacar Kamara yagize ikibazo c'imvune mwivi kandi mu buryo bukomeye. Uyu mwongereza rero w'imyaka 29 twabonye cyane kwa Chelsea ariko ubu akaba yakinira equipe ya Mira AC ariko ararondera na Aston Villa kugira ngo aze kuba arabafasha hagati mu kibuga. Nako muri Manchester United Kobe Meno inyuma yaho uwo bazirana urunuka ndavuga umumenyereza Ruben Amorim batanguye ibiganiro tayari nkuko Sky Sport na Fabrizio Romano babivuga kugira ngo yongere amasezerano hariya. Ni nako umumenyesha makuru yandika kuri bloke za Chelsea kaba yandika no ku kinyamakuru Sky uwo bita Nizar Kensera. Burya ushaka kumenya makuru ya Chelsea neza cyane yandika ibintu bya Chelsea gusa. Na David Onstein yongera abigaruka ko baje ku kintu cuko Chelsea shaka gusinyisha Douglas Luiz on loan. Numukinyi yari yasinye mu ntango z'umwaka kwa Nottingham Forest ariko atijijwe na equipe ya Juventus. Chelsea rero yaganiriye na Juventus ati hari ahantu mwamutije ko dakina ntimwe mudutiza amezi 6 kuko uriya mumenyereza wa Chelsea Liam James Rossinia aravuga ko ibintu byo gukinisha Reece James muri Mediana tabikozwe kandi yabajije abaganga ababaza uko ivya wa mu mediateur bakura muri Southampton yiyamira mu mvune kuva ashitse kwa Chelsea ntarakina iminota 90. Yego aravuga ati uyu mukinyi azokina ryari ntabwo azokira vuba. Ati rero ibintu byo gukinisha mu defenseur muri Mediane no ntabwo ndabikozwe kandi iyo ndiko ndaraba Kaisedo yogira ikibazo cyo kuvunika je nta muramplasa wembona. Rero birashoboka ati ndifuza yuko munsinyishirize umukinyi on loan imbere yuko tworonka afite imyaka 27 ubona ko Chelsea itagura abakinyi ni Douglas Luiz. Chelsea ntabakinyi b'imyaka 27 ariko we yavuze ngo niba mudutiza amezi 6 kandi uravye David Onstein na Nizar Kinsera abamenyesha bakuru bacanditse ni ikintu gishobora kuba kiri très sérieux kugira ngo Chelsea irabe uburyo ki idanangira bakazoronka itike yo gukina Champions League mu mwakoze. Nuko abimeze ni mugiye kandi Edi umuntu yocangira kubijanye n'ibiharuro navyo mu biriko biravugwa canke ivyagezwe ko n'abakinyi bagiye batandukanye. Numugabo yitwa Jadon Sancho ku munsi canke se ku munsi wejo muri Europa League yashoboye gutsinda igitsindo ca mbere mu higano rya Buraya muri equipe Aston Villa. Ubwo rero yaciye akora akantu kameze nk'agahigo ku giti ciwe cyo kuba umwe mu bakinyi bamaze gutsinda ibitsindo mu mahiganwa ya Buraya mu migwi myinshi itandukanye. Yatsinze igitsindo ari kumwe na Borussia Dortmund, ari kumwe na Manchester United, ari kumwe na Chelsea ndetse n'ijoro rya kera kumwe na equipe ya Aston Villa. Vinicius Junior ku munsi weje yahawe agashimwe kiwe nk'umukinyi yaranze ihiganwa rya UEFA Champions League ku munsi w'indwi wayo. Ubwo rero nagashimwe yatwaye abandi bakinyi bagiye batandukanye harimo witwa Luis Suarez akina equipe ya Sporting Portugal, harimo Fermin Lopez akina equipe ya FC Barcelona. Mu bakinyi bagaragara ko ashobora kuja kugwanira kano gashimwe n'umugabo witwa Vinicius Junior ariko niwe mukinyi aje kuba agatahukana. Bimwe mu yaro vyagezwe ko nuko Vini muri no Champions League nyuma gutanga imipira iva mu bitsindo 2 yaje kunganya n'umugabo witwa Xavi Hernandez imipira iva mu bitsindo bamaze kuba batanga muri UEFA Champions League. Ubwo Vini mu nkino zigira kuri 75 yatanze imipira iva mu bitsindo 30 mu gihe Xavi Hernandez yatanze imipira igira kuri 30 mu nkino 151. Ni mu gihe kandi umukinyi yitwa Kylian Mbappe Rotine uyu mugabo inyuma yo gutsinda igitsindo kigira 11 muri Real Madrid muri no UEFA Champions League yaciye aba umwe mu bakinyi
baki bamaze kuba batsindira Real Madrid ibitsindo bishika 10 muri kampanye imwe canke mu mwaka umwe wa UEFA Champions League. Ni Raul Gonzalez umukinnyi wa kera w'iyi equipe, umugabo witwa Cristiano Ronaldo yabikoze inshuro zigera kuri indwi, umugabo witwa Karim Mustafa Benzema ndetse na Kylian Mbappé rutini mushashi yamaze kuba yinjira muri runo rutonde. Umugabo witwa Robert Lewandowski yarayabaye umwe mu bakinyi bane ba mbere bake bamaze kuba batsinda ibitsindo bigera kuri 200 canke birenga 200 mu ma equipe abiri atandukanye muri UEFA Champions League. Lewandowski akoze ibintu vyari bimaze gukoga gusa na Cristiano Ronaldo yabikoze ari kumwe na equipe ya Real Madrid ndetse na Manchester United yabikoze Yego yaranabikoze no muri Juventus. Umukinyi yitwa Ariko yabikoze ari kumwe na Tottenham Hotspur ndetse na Bayern Munchen. Umukinyi yitwa Neymar Junior yabikoze ari kumwe na equipe ya FC Barcelona ari kumwe na equipe ya Paris Saint-Germain. Abakinyi bonyene bamaze kuba bakora bino bintu byo gutsinda ibitsindo bishika kuri 200 canke birenga 200 muri rino higanwa rya UEFA Champions League. Ni mugihe kandi muri kano kanya biragaragara ko atamukinyi numwe ariho maze kuba atsinda canke afasha mu bitsindo byinshi mu mahiganwa atanakomakomeye ku isi muri rino higanwa rimwe ryitwa UEFA Champions League bariko barakina. Mugabo yitwa Kylian Mbappé Rotin akakanya ni umukinyi wa mbere amaze kuba akora bino bintu byo kugira ibiharuro vyiza cyane gose, ubwo amaze kuba atsinda ibitsindo bigera kuri 39. Umukinyi yitwa Ringblood Haaland amaze kuba afasha mu bitsindo bigera kuri 35. Umukinyi yitwa Robert Lewandowski amaze kuba afasha mu bitsindo bigera kuri 33. N'abakinyi batatu bamaze kuba bafasha mu bitsindo vyinshi cyane kuruta abandi muri ino saison muri UEFA Champions League. Fermin Lopez abandanya kwemeza isi nimwe mu bakinyi bariko baragira ibiharuro bidasanzwe. No mukinyi wa FC Barcelona kuri kano kanya ni umukinyi wa mbere akina hagati mu kibuga ariko akina satira amaze gufasha mu bitsindo byinshi kurusha abandi, ubwo amaze gutsinda ibitsindo 10 na assist zigera kuri 10 amaze gufasha mu bitsindo 200. Umukurikirana umukinyi yitwa Christopher Baumgartner asanzwe akina equipe ya RB Leipzig. Mukinyi wa gatatu ni Bruno Fernandes wa Manchester United amaze kuwafasha mu bitsindo bigera kuri 15. Phil Foden wa Manchester City amaze kuwafasha mu bitsindo 14 n'umukinyi yitwa Nico Paz amaze kuwafasha mu bitsindo bigera kuri 14. Nico Paz wa Real Madrid. Ya naba bakinyi bonyene bakina hagati bakina basatira amaze gufasha mu bitsindo byinshi. Byumvikana ngo Fermin arusha uwa kabiri ibitsindo bigera kuri 4 amaze gufashamwo mu nkina amaze gukina inoseso. Yes, nivyo bimwe mu biri kuvugwa hirya no hino mu biharo ndetse no muri za transfer.